Ndakuramukije uriko uradukurikirana kuri ino video. Muri video ishize twashoboye kurabira hamwe stress canke umwitwarariko w'umurengera ni iki? Mbe iterwa ni iki? Uyu munsi kuri ino video tugiye kurabira hamwe n'ibimenyetso ushaka kubona ku mugenzi wawe wa hafi canke wenyene ubwawe ikibazo ca stress. Ni kuri Big Dream Media. Nimba mushasha ndagutumiye gushira kuri j'aime na s'abonner kugira ngo wamuronke ama video yacu imisi yose tuyashizeko. Hari abantu benshi cyane basanzwe bafite ikibazo ca stress mu gihe nyine ubwabo ataco bazi. Ivyo bituma baguma mu ico kibazo ku mwanya muremure nta ngamba bafata zo kukivamwo, bigatuma kikomera gusumba. Hari ibimenyetso ushaka kubona kuri wewe ubwawe canke ku mugenzi wawe wa hafi bishobora kwereka yuko ufite ikibazo ca stress kandi ukwiye gufata ingamba hakiri kare kugira ngo ukivemwo. Ivyo navyo dushobora kubirabira mu bice bine bigize ubuzima bwacu bwa misi yose. Igice ca mbere ni mu mutwe. Uteza kuraba neza ukuntu umutwe wawe ukora. Mu bihe bisanzwe hari kuri ivyumbe byawe bisanzwe bikora. Ariko iyo ugize ca stress hari amahinduka ushobora kubona buhoro buhoro mu kuntu umutwe wawe usanga ukora. Akarorero ni nk'igihe ushobora kubona ikintu n'umuntu mundi mwanya ashobora kwiyibutsa usanga bacibagiye. Ahandi naho ugategura gukora ikintu kanaka ariko wakiyumvira ikintu wateguye gukora ukakibura. Canke nawe ugatereka ikintu ahantu kanaka mundi mwanya utari muremure wakirondera ahantu wagishize ukakibura. Ntudufate ibisanzwe niba watangwa kubona urugero rwawe rwo kwibuka canke kwibagira kiragwiyongera ku mwanya mu gihe mu bihe biheza atari ko wasanzwe umeze. Ikindi kimenyetso cerekana ko ufite ikibazo ca stress gifatira mu mutwe no guhubuka mu gufata ingingo. Aha ni hahandi ufata ingingo za hato na hato mu byo guhubuka ku byo mu nyuma usigara wicuza wamaze kuzifata. Ntudufate ibisanzwe rero niba watangwa kubona umuntu wo gufata ingingo mu buryo bwo guhubuka mu gihe mu bihe biheze atari ko wari usanzwe umeze. Igice kigira kabiri dushobora kurabira mu ibimenyetso by'umuntu afite ikibazo ca stress ni ku mubiri. Physical symptoms. Hari amahinduka dushobora kubona ku mubiri wacu mu gihe ufite ikibazo ca stress. Aha ni nk'ukumva uburuhe bukabije mu gihe tutabona neza impamvu turushe, canke naho kumva umengo uragwaye ku rugero rw'uko ushobora kujya no kwa muganga ariko abaganga bakora ibipimo bakabura ikibazo ufise. Ibindi bimenyetso bya stress bifatiye ku mubiri ni nk'ugira ubuvyibuhe burenze canke gutakaza ibiro mu buryo butangaje. Mu bisanzwe imibiri yacu yakira ibibazo mu buryo butandukanye. Hari umwanya wo gufungura bigatuma atakaza ibiro. Abandi nabo bari mu bibazo bakagira akayabagu kenshi ko gufungura bigatuma biyongera ibiro cyane. Ntudufate ibisanzwe rero niba watangwa kubona hari ibimenyetso bikoneka ku mubiri nk'uyu fata mu buryo bwo kubyibuha cyangwa gutakaza ibiro mu gihe utabona neza ico birakavako uzurabe neza ushaka kuba ufite ikibazo ca stress. Igice kigira gatatu dushobora kuraba ko ibimenyetso by'umuntu afite ikibazo ca stress ni mu bishobisho, emotional symptoms. Uzotangwa kumva uri umuntu ufise intuntu muri wewe. Uri mu bihe nk'ibi nubwo wagerageza kwihata gutwenga mu gihe uri kumwe n'abandi ntibishoboka, ahubwo uzotangwa kumva umenga hari ico ubura muri wewe. Ibindi bimenyetso bifatiye ku bishobisho vyerekana ko umuntu afite ikibazo ca stress ni nko kugira ishavu gikabije. Aha ni hahandi ushaka kugana n'umuntu ikintu gitoyi ariko ukabona yaduka ashavura avuga amajambo menshi ku buryo utangara impamvu ariko aravuga amajambo cyangwa ugatangazwa n'impamvu ashavuye ku rugero rungana nk'uko. Niba utangwa kuri ibimenyetso mwene n'ivyo ku mugenzi wawe wa hafi canke wenyine ubwawe udumiye ko udurabe neza ashobora kuba afite ikibazo ca stress. Igice kigira kane dushobora kurabira ko umuntu afite ikibazo ca stress ni mu myifato, behavioral symptoms. Turashobora kubona amahinduka mu buzima bwiwe bwa misi yose. Aha ni nk'umuntu yahora akunda kwifata neza, yambara neza, yimosha, yitwararika wenyine ubwiwe ariko bigatanga kugabanuka. Agatanga kumara imisi atimosha canke yambara impuzu zicafuye. Ahandi naho akaba umuntu uguma aryamye canke akabura itiro. Ntudufate ibisanzwe rero niba watangwa kubona ubura itiro canke uguma uryamye umwanya muremure uzurabe neza ushobora kuba ufite ikibazo ca stress kandi ukwiye gufata ingamba kugira ngo ukivemwo hakiri kare. Video none ngutumiye partage kugira gushikira abandi. Muri video ikurikira tuzorabira hamwe nibihe bintu ushobora gukora
kugira ngo wirinde ingaruka z'ikibazo ca stress